Bakunzi ba BTV Burundi nongera ndabaye ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi no musi tukaba twategurira amakuru adasanzwe agizwe n'ingingo imwe rudende rwanege. Amakuru tukaba twateguriye ndi kumwe na mugenzi wanje ariwe Arlette Mugisha ndabaye wino. Ego aya makuru akabejewe irakoze Ange Negrika tuko kufashanya na mugenzi wanje maze ndakwifurize umunsi mwiza. Urakoze cyane Negrita, urakoze kunyifuriza umunsi mukuru mwiza wahari wagateka k'abakenyezi, nawe reka ndakwifuriza. Ego witeguriye ndawiteguriye neza cyane kandi baza ko ejo azoba ari ibintu byiza cyane. Reka tubabwira byinshi bijanye no kuri iyo ngingo twabateguriye aya nandukanye. Mbega umunsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi haje watanguye ryari? Urakoze cyane Negrita, uwo munsi mukuru wahariwe agateka k'abakenyezi watanguye mu 1945 hari mu gihe abakenyezi bariko baraharanira kungana imbere y'amategeko. Ni inkuru tubaza Diane Ndose, umukenyezi w'imboneza, yatubwiye byinshi uvyerekeye uwo munsi mukuru. Uyu munsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi n'umunsi mukuru ufise amateka akomeye cyane gose kw'isi, na cyane mu buzima bw'umukenyezi. Watanguye kuharanirwa kuva mu 1910 warondewe kubera yuko hariho uburenganzira bw'abakenyezi bwari busanzwe buhonyangwa. Umukenyezi ntiyafise uburenganzira bwo gutora, umukenyezi ntiyarafise uburenganzira bwo gushinga amasendika canke gukora akazi adahawe uruhusha n'umugabo wiwe. Nta ni konte y'amafaranga yategerezwa kuba afise. Ariko inyuma y'1945 niho rero umunsi w'itarike 8 z'ukwezi kwa gatatu waca ushigwaho kugira ngo noneho uzokwame wibukwa ko ari itariki abakenyezi bakwiye kwama bibuka ko bakwiye guharanira agateka kabo. Ibyo duharanira ni mu bijanye no kungana cyane bakavyumva neza ko ari kungana mu buryo bw'amategeko, ko atategeko rikwiye guhonyanga umukenyezi ngo ntaje gukora akakazi canke ngo ntagire uburenganzira bwo gutora cyangwa bwo guharanira ibibanza bifata ingingo, ahubwo akumva naho ko ari bimuraba. Bikwiye kumvikana neza yuko icyo abakenyezi bakwiye kwitwararika ari ukuca bisuzuma. Nko ngaha mu gihugu iwacu je numva kabara karyo rero kuko abakenyezi no mu ntwaro uko kabara karyo kuko ahubwo haba kuyaga ibyo abakenyezi bagezeko. Nibyo mbona yuko kumbure ku mwaka ariho umunsi mukuru bufise insiguro ikomeye, kuko baba bafise ivyirato, bafise ibyo bishimira, bavuga bati bitwara bishitseko. Uyu munsi mukuru uje kudufasha ko dusaba ibi nabyo tugatera intambwe tugashika kuri ibi. Negrita, mbega uwo munsi mukuru no munsi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hoho byifashe ko? Ego mu gihe ucahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi baracahohoterwa mu Burundi. Ivyo vyemezwa na Kamariza Emeransienne ajejwe ibikorwa mu kigo Seruka. Reka tumukurikire. Twarakiriye abatari bake bahuye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina, n'abandi bahuwe n'ugukubitwa canke n'ibijanye n'uburyo, ico bita mu Gifaransa violence économique. Nko kuba hohotewe bifatiye ku gitsina, abo twitwa bagizwe viole, twararonse 1081. Ariko muri abo benshi n'abakenyezi bangana n'1023, no kuvuga 95% na 58 b'igitsina gabo, no kuvuga 5%. Dufatiye ku myaka naho, imyaka dusanga benshi ari abana nka 80 nabari munsi y'imyaka 18. Abari hejuru y'imyaka 18 nabo bangana n'ibice 18% by'ivyo biharuro twababwiye. Hanyuma abahuye n'amabi yo gukubitwa nk'abakenyezi bakubitwa mu ngo, ku mwaka weze twaronse 144. Dufatiye ku uyu mwaka nawo tumaze gutangura,
turamaze kuronka abashika 25 bakubiswe bagahohoterwa ku vyerekeye uburyo bwo mu nzu canke gutukwa bangana na 25. Muri abo dusanga harimwo abagabo babiri. Kugira aya mabi ahagarare Suriya yo gikora canke uriya ni twese guhera mu ngo gushika mu kibano muri komine mu ntara no ku gihugu hejuru, igihugu nyene kigategura imigambi itomoye yo kugira dushoboye kugwanya ayo mabi afatiye gukitsina, na cane dufashe guhimiriza abene gihugu mu kugwanya ayo mabi afatiye ku gitsina. Tukiri kuri ivyo vy'agateka k'umukenyezi, mbega harya mu gisata bitandukanye vyifashe gutega rero? Tugiye mu gisata c'abakenyezi bari mu gisata c'imyidagaduro, turabona neza yuko batubwiye yuko bafise intambamyi zitandukanye mu kazi kabo, mbese bagasaba yuko bofatwa nk'abandi bakozi. Ni muri ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Abahinga mu gisata c'imyidagaduro yaba abakenyezi canke abigeme niboroherezwa mu bikorwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba babishikirije mu gihe buca himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Bikobra umuririmvyikazi yaririmba umudiho wa rap ngo benshi babafata uko batari. Kobwa abantu benshi bimvira ko bashaka gufata ugutandukanye, bimvira ko uri umusadi ibiki, mugayo muhungu aririmbye bana ko ari simple. Nayo Gabi Romene Bukuru asanzwe akora slam aremeza ko abakenyezi ndetse muri uwo mudiho kenshi nibo baba abambere no mu mahiganwa. Abakobwa muri slam baraboneka cyane kuko n'aba champion au niveau national n'abakobwa. Bernice de Bell asanzwe aririmba umudiho kavukire uvanzwe n'ugezweho, avuga ati ngo abigeme barashoboye. Iyo tuvuga agateka kacu ntituvuga ngo kubera turi abakobwa badewa kati, oya, kubera ko bazi ko hari ico dushoboye turonke ivyo dutegezwa kuronka. Bebe Beshu aririmba karaoke ngo ico gikorwa ku mukenyezi ni coroshe na gato. Kera n'ivyari byoroshe, bakubona nk'umukobwa nyene w'ikirara umva ugi kurimba muri bar amplis ugataha mu joro. Nayo Lydia Wikunze aririmba umudiho wa guhimbaza Imana, intambamyi bafise zisa n'izabaririmba indirimbo zisanzwe. Intambamyi zirasa kuko twese gikorwa ni kimwe, uretse ko le contenu ivyo turirimba ni atari imwe, mugabo twese turabaririmbye ivyo bahura navyo natwe turahura navyo. Twebwe rero haraja ko nibindi peut-être abo muri sekira batabona. Akaisa Ininahazwe yigeze kuba umumanager, aragira ico ahanuye abandi bakenyezi. Jewe ahanini ikintu novuga impanuro nobaha ni yuko icambere na mbere umuntu yamaze identifier objectif yiwe afise. Niba objectif yumva ko ashaka gufasha vy'ukuri umuziki, hanyuma abifate nk'akazi gasanzwe. Cyane tentation nizo novuga nti uterekanye kuri uri umuntu ari professionnel ntuhateba kuko ntuhateba. Umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi utegekanije guhimbazwa kuri uyu wa kabiri kw'igenekezo rya 8 ntwarante mu civugo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Bivanye n'ingene imico yacu yari imeze aho hambere, turazi neza yuko umukenyezi hari ibikorwa bimwe atarare kwigo gukora, wamengo hari ibikorwa by'abagabo. Mbega no musi hoho no musi ushitse bimeze gute? Ego cyane kuri no musi hariho abakenyezi benshi basigaye bakora imirimo yaho rikora abagabo kandi isaba ingufu kandi bakanabikorana neza. N'inkuru ya Minix Mugisha. Aho hambere umukenyezi yari wo kuvoma no gusenya kuko imirimo isaba ingufu yitirirwa abagabo, ariko ubu ngo barajijutse kuko basanze atamirimo y'abagabo canke abagore kuko nabo bashoboye gukora ibisaba ingufu nkuko bavyivugira abo twasanze ku mirimo itandukanye. Ubu dusigaye twambara amapantaro, tururira kubikwa, tukaduza isima, tukaduza amatafari, hama umunsi ugahera nyene bakatwandikira ayo mahera ya ratio. Iyo gituma twahisemwo aho twicara amera cyangwa dusege, urabona ibitaye iyo biragoye, duhita mu gukora akazi k'iyede kandi karadutunze. Nta mwuga uhari w'abakenyezi cyane canke ngo w'abagabo, twese turashoboye uko bimeze kose. Ego hari abatangara basanze ndiko ndakora, hari na benshi batanatahura ko noshobora no gukora ikintu. Umwe mu bagabo bakorana iyo mirimo nawe ati ahubwo bari baratevye kuza ku mirimo kuko bashoboye. Ahubwo nibo bari baritinye, nayo ahandi ho nabone barashoboye. Je n'abandi no batumirira yuko nabone bogira bakura amaboko mu mpuzu bagakora,
nayo ahandi hoho ntaco badashoboye. Basaba abakenyezi bakireza amaboko kuva ibuzimu bakaja ibuntu. Notumirira abakenyezi bose aho bari, abigeme bose aho bari, ko ata kazi na kamwe twovuga ko kahariwe abagabo gusa, twese turashoboye. Abakenyezi bakija mu barabara basega canke bagasegesha abana, no bahanura ko bagenda ku mashantiye, ko amashantiye benshi baratanga ubuzi, hama rero bagasaba akazi bagakora, kuko ntibazokwama basaba mu barabara. Hakwiye gusaba ikimuga, ntakwiye gusaba umukenyezi ashoboye. Ngo abagabo barakwiye gushigikira abafasha babo. Ego cyane Negrita, abakenyezi barakwiye gushigikirwa mu bikorwa byabo kuko nabo bafasha mu iterambere rusangi. Ivyo bivugwa n'abagabo bamwe ba hano mu gisagara ca Bujumbura. Ni muri ya mugenzi wacu Kente Izimana. Mu gihe akibonekeza abakenyezi kumirwa mu bikorwa bimwe bimwe ndetse bakanakubagurwa, bamwe mu bashinga ntahe bamaze gutahura icarico uwo munsi mpuzamakungu hariwe agateka k'abakenyezi, bavuga ko abakenyezi bashoboye ahubwo batokumirwa kubera ari abakenyezi. Umunsi mukuru w'abakenyezi ni umunsi ukomeye cyane ku bakenyezi, natwe tukabashigikira kuko dusanzwe turabafasha babo cyane rero urumva yuko tuba dufite uruhara runini mu kubafasha mu guhimbaza uyo munsi. Murumva yuko ari abantu bafise amabanga menshi bakwiye gushigikirwa. Urabona yuko n'abantu bafise amabanga dutegerezwa gushigikira cyane kuko nibo batuvyaye, nibo baturera, kenshi umwanya munini tuba turi kumwe nabo. Urumva rero n'abantu bo gushigikira cyane. Abo bashinga ntahe bakanakebura abandi bakenyezi bazi ko uwo munsi ari uwo kuryoherwa gusa. Bishobotse akagenda ku kabare nawe agatora icupa nk'abandi mu bandi bapfasoni, mugabo nawe akimenya ko ari umukenyezi agatahakirikana, akamenya gutunganya ivyo mu rugo. Bijya byo kuvuga ati uno munsi n'umunsi wacu, ati dutaha amasaha bwije, ugasanga niho za ngorane ziza. Rero n'umunsi wabo nivyo, n'umunsi bakwiye kwicara bakaruhuka kuri uwo munsi. Bavuga ati uno munsi nihaye umunsi wo kuruhuka, wo kubona ibikorwa nkora cyane, nkaruha, ndumva ko notekana, nkasangira n'abagenzi, tugasangira ikiyago, ariko si umunsi wo guca urenga imipaka ati n'umunsi twarekuriwe. Ivyo onye nibaza yuko ntiborenza imipaka kuko ari bitarengwa n'Imana ntivyemera mu mwanya ukwiye. Hanyuma ari umububatse agasubira mu rugo ku masaha kukakiri kare, agatunganya n'ibindi bikorwa, na vya bikorwa bizoguma bibanda si bati uwo munsi byose buhagarike. Oya, nukubandanya kwa kundi nyene, ariko n'umunsi wo kuruhuka no kumva ku mutima uremye. Abo bashinga ntahe bagahamagarira abandi bagabo gushigikira abakenyezi babo kugira ngo biteze imbere, banateze igihugu cabo imbere. Negrita, umunsi urashitse, abakenyezi ati turashoboye, abagabo ati abakenyezi bakwiye gushigikirwa. Mbega leta yoyo n'umunsi bimeze gute? Ego, leta yarashizeho ishirahamwe ry'abakenyezi bikorera ivyabo badandaza ivyamwa mu gisata ca koperative. Barashima iyugurwa ry'ibanki yo kwiyungunganya n'iterambere rusange ku bakenyezi, bagasaba kugwiza amashami y'iryo banki kugira bashikirwe bose. Inkuru ya Elvis Munyaneza. Abo bakenyezi bagiye hamwe batanguza urudandazwa rw'ivyamwa hamwe n'imboga. Barashima ishingwa ry'ibanki yo kwiyungunganya n'iterambere ku mukenyezi kuko ije kubafata mu mugongo, bakaba bafise icizere ko bagiye koroherezwa mu kuronka ingurane. Ico twebwe tuyiteze ko nuko natwe twumva ko yagize neza, kubera yiyumvire ko umukenyezi yoshobora gutera imbere. Ibyo dushobora gukora ishobora gukora nako bifasha umuryango. Twibaza yuko banki cyo duteza imbere tugurana, dusaba yuko botugurana amafaranga bakatwaka inyungu itavuna, natwe tugafasha imiryango yacu, natwe tugatera imbere mu Burundi nk'abandi bakenyezi. Naho bashima abo bakenyezi barangurira imirimo yabo mu gisagara ca Bujumbura, basaba ko iyo banki yo kugurura ayandi mashami y'iyo banki kugira ishikire bose. Ngwati twumva ico yo tworohereza nuko iyo tugabanyiriza amaentere canke inyungu twoshobora kuza turungukira iyo banki kugira natwe abakenyezi twiteze imbere. Ico twosaba nuko twosaba ko nino yoshika kugira natwe abintu bikatworohera kugira tuje muri ayo mabanki. Iyo banki yo kwiyungunganya no kwiteza imbere ku mukenyezi ikaba yuguruwe icese igenekerezo rya 24 Ruhuhuma n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ikaba ifise icicaro mu ntara ya Gitega.
abakenyezi hagira ngo barashima ingingo yafashwe na leta yo kubafasha mu kubashingira ibanki BDF. Ego cyane Negrita, abakenyezi barashima iyo ngingo bakemeza neza yuko biteze byinshi kuri iyo banki y'abakenyezi BDF nkuko bivugwa n'umukenyezi Karire Kinyana Jeanette yikorera ivyigo. Banki shasha y'abagore y'abakenyezi ni iterambere mu gihugu, ni iterambere ku mukenyezi. Rero twizere yuko banki itwarwa n'abakenyezi kandi bigamije guteza imbere umukenyezi, yagize amasezerano meza na banki nkuru y'igihugu kugira umukenyezi azoshobore kuronka akarusho. Twibaze icyambere nuko umukenyezi ashobora kuronka ingurane bitamugoye, aronse ingurane agize ingorane yo kuriha iyo ngurane batazoca bagenda kumusahura n'utwo yari afise, ahubwo bazoba bafise garanti yo kuvuga ati reka bunganire wa mukenyezi yagize ingorane muri iyo ngurane yafashe. Inyungu iyo banki izoshaka gukura muri iyo ngurane y'umukenyezi, bibaza yuko ubonye turashaka kuronka inyungu ya banki ishika ku bice 6 cyangwa ibice 8, bashoboye kubitibura gushika ku bice munsi ya 6 tuvuge ibice 3 kwijana, umukenyezi azoba aharongeye akoyoko. Twese tuzoca tugenda kurondera ingurane mu banki y'abakenyezi. Negrita gushigikira agateka k'umukenyezi, turumvise ko na leta itasigaye inyuma, ariko biribonekeza yuko ari abakenyezi bamwe bafata uwo munsi ugutandukanye. Mbega bimeze gute? Ego abakenyezi ngo bakwiye kubaha abafasha babo kugira ngo nabo baronke agaciro gakomeye nk'uko bivugwa na Alice Manisha, akongera akavuga yuko atari umunsi wo kwigenza nabi ahubwo ari umunsi wo kwiruka agaciro bahawe n'Imana. Twumvirize nk'abarundi kazi rero, faites attention. C'est vrai bariko barabaha ama poste akomakomeye mu gihugu, mais la femme reste la femme à la maison. Wa mukenyezi we ufise igiti gikomeye, c'est pas parce que ugure indice uyu munsi ko uzoca utangura kugara ku mugabo. Il reste l'homme le plus puissant à la maison, même s'il n'a rien. Naho atagita afise mwubahira ico parce que ni institution divine. Nous kuvuga ngo wagiye ku kazi wakoze, c'est vrai, c'est bien, tu as respecté le président de la République, mais à la maison il y a le président de la République mu nzu. Utamwubashe tu es fichu. Mugabo ushitse muhira usige icubahiro cyawe hari hanze, hamucuzura umugore aciye bugufi akenye gikwembe, ushike muhira uteka umurete, utegura agakati k'umugabo, umwozi birengesha uko ari kose, kumwubaha niko nawe guhicubahira. Nibaze rero ko boraba neza izo droit de femme, si kugira mwabuse, bagomvye kubibuka ko namwe mwexista. Vous êtes des mères, muri abantu bahambaye, mutuma ubuzima bubaho. Rero si umunsi wo kugazuka, ni umunsi wo kwibuka ko ufise valeur ikomeye. Ahubwo iyo twari duciye ubwenge, twari guca ari umunsi wo guha icubahiro abagabo bacu. Nivyo wokora byose uwo mubazi, kuko umubaje nta kwankira. Ubanye nawe neza amahoro nta kwankira. Nawe byo kumugazukira, kumugarako. Bahawe icubahiro n'Imana nta muntu yakibahaye. C'est même pas le gouvernement, no muri leta bavuga ati none wa musuzuguye bigende gute. Kuko nations ntigutabara ni watahamuhirwa kwitwa ko nayo nkuru ya nyuma y'ano makuru yacu twaba turokanije kuri uno munsi yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Negrita ndagushimire cyane kubona twakoranye, shimira n'abakenyezi bose boba barigenjeje neza mu guharanira agateka kabo, nongera ndabifuriza no kuzogira umunsi mukuru mwiza wo ku munsi w'ejo. Ndanabasaba kugira ngo azuba akaryo keza kugira ngo twirimbure, kuko natwe turashoboye, mbese turafise nico duterera n'iterambere ry'igihugu ndetse n'imiryango yacu. Ego ahwete reka nanje ndagushimire, twakoranye neza. Reka shimire n'abakenyezi bariko baratwumviriza, nimba utari bwirimbure, twizeye ko ugiye kubigenza neza guhera ku munsi w'ejo, twitware neza imbere y'abatware bacu. Reka shimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimira abagenzi banje badufashije kugira ngo dutorokanye ano makuru abashikire atankomanzi, shimire no mu buhinga bw'ivyuma bakoze ibikora inka, shimire n'uwahagarikiye ariwe Jessica Karen Ingabire. Ndabifuze kuguma mubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi, ndabifuze kugira umunsi mwiza naho utaha mugiraho muba. Thank you.